yemwe bakunzi ba Isaac TV ndasavye aho uvukagera nimba wubatse nimba uri mu rukundo bandanye usenya Imana uno mwaka ugusige umeze neza. Uyu mwaka mburumenga uje n'igihuhusi kidasanzwe aho benshi mu vy'urukundo bariko barahebana, benshi bariko baratandukana. Niyo mpamvu natanguye mvuga ati usenge cyane uno mwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023 ugende utusigiye ivyiza maze ntuzugende udusigiye inabi. Nkuko amakuru ariko aracana cyane ko umwe mu ba artiste abastar bakomeye cyane hano iwacu i Burundi uvuze cinema cyangwa se amaseri akundwa cyane kuri YouTube n'ukuri ntoreka kuvuga Jojo. Uvuze umwe mu bakinyi bakuzwe cyane muri kahise eka banakurikiranye cyane kuri YouTube ku bikorwa bitandukanye ntoreka kuvuga Jojo. Ariko kandi Jojo twibutse yuko asanzwe kinira umugwi wa Ihuriro TV. Ihuriro TV ni channel iri kuri YouTube ifise aba subscribers barenga 200 kandi benshi. Nyeneyo yitwa Ngabo Hamisi. Ngabo Hamisi niwe manager wino channel, niwe manager ahagarikiye abakinyi bakina Morana Mareresi, yaradirectinze, yarafashije cyane Smile Gasore, yarafashije cyane ya Sony, yarafashije cyane n'abartiste benshi. Hamisi aho bigeze rero byaragiye biragenda mpaka ari kunanira na Jojo baribanira. Of course uno munsi rero amakuru akora cyane ko nuko Jojo na Miss nabo nyene ngo ivyabo bishobora kuba byarangiye, urukundo rwabo bishobora kuba rwahagaze. Mbega nabo bapfuye iki? Amakuru ariko aravugwa hirya nino, ariko aravugwa ku mbuga zitandukanye nuko Amisi yagiriza Jojo yuko ashobora kuba yaramufatanye abandi bahungu cyangwa se abandi bagabo. Amisi ivyo ariko avuga yuko yarasavye uruhushya umugabo wewe, umugabo aramwemerera ati genda. Yaragiye hehe? Uko biri kose ngo yaragiye tu mu manama y'amashira hamwe basanzwe ahurikiyemwo abigeme n'abadamu batandukanye. Ari makuru akavuga yuko yariko asaba uruhushya umugabo wiwe amugira yuko agiye mu rubanza. Ari makuru akavuga yuko yasabye uruhushya umugabo avuga yuko agiye kuramutsa umuryango, agiye kwa mama. Nuko umunsi urahera, ijoro ririnjira, ijoro burira. Amisi mpaka sitanu ijoro umugore atarataha acarahamagara bamwe mu bari begereye Jojo ariko arabarondeza ngo hari umuntu aciye amongorera Amisi, arambwira ati Amisi ngo ndakwereka hano umugore wawe ari. Baramutwara baramwereka ahantu ari, babaze kuhabona aho hantu Amisi ngo arigarukira. Uko biri kose boneka yuko Amisi yamusanze ahantu hatari heza. Isoko yacu y'amakuru ngyashoboye gutomora neza ati Amisi yasanze he Jojo, ariko uko biri kose Jojo boneka yuko bamusanze ahantu hatari heza. Amakuru banyavuga yuko Amisi yaciye ataha, amaze gutaha ararindira yuko umugore ataha, ararindira ko umugore ataha mpaka burira buraca. Mu gatondo Jojo ngaraza mu gatondo, ashize mu gatondo nka 3:00 mu gatondo asanga umugabo yicaye mu rugo aramurindiriye. Acabwira Jojo ati subira iyo uvuye. Jojo arashaka kumusigura ko amusigurira biranka. Jojo carasubira inyuma, bagenda kuzara muvyeyi wiwe, bagenda gusabana mama wiwe, maze mama wa Jojo araza gusigurira umwana ati umwana yarari wanje, ivyabaye byose vyari biri wanje. Bas umugabo ararahira ararengwa ati ntansubirira mu rugo, nasubira aho avuye, jewe aho yarari mama ndahazi, biraba birebire. Mpaka kuno mwanya Jojo uyu mwaka turavugana Jojo ntakibarizwa kwa Amisi. Ariyo makuru yo kwizera mfise 100%. Ariko je maze kumva no makuru murazi yuko jewe ntafatira makuru hejuru. Naciye noza ndarondera bamwe mu bo vyega cyangwa se bamwe mu bo ano makuru yega. Naciye ndondera Jojo kwa Amisi namurondeye, yasanze atana telefone afise. Ngama screenshot nashime kwishira habona ni gace gato mu byo twashoboye kuyaga. Natagiye kumwandikira namba ati Jojo umeze neza ni sawa, mbenda kubaze ibintu biriko biracana hirya nino ni biki ngo wahukanye? Ijambo Jojo yanyishuye yanditse avuga ati nivyo nahukanye, nivyo nahukanye. Carambaza kubera iki Jojo kuburyo nyene wumva ko utosubira mu rugo, hama ivyo navyo ngo bagufatanye abandi bagabo abandi bahungu bimeze gute? Jojo yaciye yishura neza ati ivyo n'urusaku abantu baravuga, kandi yaba yaramfatanye abandi bahungu ntiyoguma andondera. Bisigura yuko gushaka no mwanya Amisi ariko agerageza kurondera umugore wiwe kugira agaruke muhira, ariko Jojo yarahira arengwa. Ni kubera iki?
andi makuru naronse mu kanya kubegere Jojo avuga yuko Jojo ashobora kuba yaramufatanye inshuro nyinshi cyane ya misi abandi bakobwa ama message abandi kunuku kugira nyene muza abahungu twimereye ugasanga nyene hirya nino tudada bikabandanya nuko ariko rero Jojo ati je ndakeneye kuruhuka niryo jambo rya nyuma yavuze ati je ndakeneye kuruhuka ndarushe reka nitahire na karije naramwihanganiye kuri byinshi simora ko ivyo gusa ivyo byabaye bishobora gutuma ari we wanenega kunyihanganira je namaze kumwihanganira bitari ibirenze n'ivyo so aniyo makuru akora cyane ko rero Jojo na Misi gushaka no mwanya ntibari kumwe bahukanje Jojo ari wabo ari kwa papa na mama umugabo ari muhira wenyene mbega ibyabo bigiye guherera kandi ndabibutse yuko Jojo na Misi bari bafitanye eta civil cyakabiri bafitanye umwana umwe yitwa King mbega ubuzima kurera kuyu mwana bigiye kugenda gute ubuzima na avenir y'umwana wabo bigiye kumera gute shira commentaire yawe ngaho ndani utubwire impanuro bahereza kuko muko buraraba umwaka usa n'urashuha uyu mwaka ntiworoshe uyu mwaka ibintu biriko birakorerwa muri uno mwaka nukuri nakamaramaza ni nakaga dusenga Imana iturindira abacu dusenga Imana idurindire ivyacu iturindira amakouple yacu iturindire ingo zacu kuko uko biri kose usamaye gato birasambuka kandi bisambutse nyene bikagija hagaragara nyene bica bija ukarubanda kandi uriyakira cyane ko as a classic stories zose muri entertainment naho zisanga nta mpamvu nimwe yo kutakwegereza amakuru n'ukuri kwimbitse ku makuru atandukanye ko aravugwa hirya nino ni Isaac TV commentaire ndayikene Jojo na Misi ubahanu yiki Isaac TV. Oh.